Nyenicubahiro Mana mushobora byose, nyakubahwa mushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida, nyakubahwa mukuru w'igisagara ciza ca Bujumbura, banyakubahwa mwahoze murongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida, nyakubahwa serukira OMS ngaha mu Burundi, banyakubahwa ndongozi mu bisata vya leta muri ngaha mu vyubahiro vyanyu, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu ngaha mu Burundi, banyakubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu ashamikiye kuri ONU, banyakubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu muri ngaha, banyakubahwa bamenyesha amakuru batumire bahire mwese mu cubahiro Imana yamuhaye yiyumve, tugira amahoro amagara meza kuri twese. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana yo yaduhaye amahoro, iraduha n'ubuzima, tukaba turi ngaha twese duhema impemu z'abazima. Iyo Mana rero turi kumwe n'amashyi menshi cyane. Ndi n'akanyamuneza ntangere ko kwifatikanya nawe muri ibikorwa byo guhimbaza icese umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu, nawo uyu mwaka ukaba uhimbajwe ku isabukuru igira imyaka 75 ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi rishinzwe. Byongeye uyu munsi duhimbaza imyaka 60 y'imigenderanire hagati y'Uburundi hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryahariwe amagara y'abantu ku isi OMS. Igihugu cacu kirashimishwa n'imigenderanire myiza irangwa hagati ya leta y'Uburundi n'amashirahamwe mpuzamakungu y'abashamikiye kuri ONU canke ayandi. Aha rero twovuga nk'imigenderanire n'ishirahamwe OMS kuvaho iteyeko igikumu mu mwaka w'1963. Ntamboneyeho aka kanya kwifuriza isabukuru nziza ubuserukira OMS ngaha mu Burundi bwacu hamwe n'abakozi bose basangiye imirimo ya misi yose. Turahimbawe kandi no gusangira ibirori bihambaye mu buzima bw'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi n'abahoze barongoye OMS ngaha mu gihugu cacu, ndetse n'abahoze ari abashikiranganji b'amagara y'abantu no kurwanya sida ngaha mu gihugu cacu. Aho rero mboneyeho n'akaryo keza ko gushimira bimwe by'umwihariko Dr. Tade Ndikumana ingene twatanguranye ibikorwa tugishingwa aya mabanga. Ntacyo twamutumye ngo atugambaranire, kandi niwe yatweretse inzira mu bijyanye n'amagara y'abantu. Aho sineza no gushimira n'umushikiranganji turi kumwe w'amagara y'abantu no kurwanya sida, ndetse n'abandi bo muri ubwo bushikiranganji twakoranye kandi n'ubu turiko turakorana, tutibagiye n'abajejwe OMS. Murabona ko n'ubu dukorana neza. Imana ibahezagire mwese. Ayo mashi ntakwiye basha ku magara y'abantu. Murakoze cyane. Munkundire nshimire nongere nkeze nyakubahwa umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya sida,
hamwe n'ubuserukira OMS ngaha mu Burundi ingene batunganije uyu munsi mukuru hambaye mu ntumbero yo kugaragaza icese ingene baragishinga n'uko amagara y'abantu na cyane cyane abarundi yotera amererwa neza twese tukoroherwa. Ibyo turabishima kandi turabishinga intahe. Amagara meza bikarahara mu ruganda ntibacura. Aho kandi mboneyeho no gukeza cyane umutama wacu twamukeje n'ubundi kuguma tumukeza. Aho ntajya nakoranye na sokuru ndazi akamaro amariye abaganga bahari ubu abariko bariga, kuko sokuru imigani yaciriye turi haziko n'ubu nanjye ndagerageza kuza ndabwira abana banje. Uwo mutama ni biblioteke Imana yamutuzigamiye n'ubu turamusabira umuzigame kugira ngo muze muramukoramwo ibyo abitse ntumwanjanje ko rero. Banyakubahwa mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Ihangiro dusangiye na OMS nuko umwenegihugu wese igihe agizwe n'amagara aronka aho yivuriza kandi hafi, gutyo ntihagire usigara inyuma mu iterambere ry'amagara kuri zina kiremwa muntu wese. Nka twebwe abarongoye ishyirahamwe Mugiraneza, icivugo cacu nuko amagara y'abantu ari wo mushinge w'iterambere kandi niwo mushinge w'ivyiza byose ntacoshikako amagara atameze neza. Nico gituma kenshi abakunze kudukurikirana canke abo dukorana babona dukunze kwitaho cyane ibijyanye n'amagara y'abantu. Naco gituma twahisemo gushinga ivuriro Umugiraneza kugira ngo tubanze duteze imbere amagara y'abantu, ibindi navyo bizoca bikurikira amagara y'abantu ameze neza. Turakeje kandi turashimiye abantu bose baterereye agacumu k'ubumwe muri iyi myaka 60 irangiye. Abo bose bitanze kugira ngo amagara meza ku barundi bose atera imbere. Muri abo nagira nsubire heza kandi icese muganga Pio Masumbuko yateye igikumu ku masezerano yo gufashanya hagati y'Uburundi na OMS. Ico gihe akaba yari icegera c'umushikirangoma wa mbere, akongera akaba umushikirangoma ajejwe amagara y'abantu ku ntwaro ya cami. Turashimiye cyane Imana yamushoboje ikanamutuzigamira. Iyo Mana nyene turayisavye imuhe amagara meza, imuhe no kuramba. Turakeje kandi n'indongozi zose zitanze kugira igisata c'amagara y'abantu giterekeje imbere. Banyakubahwa mu vyubahiro byanyu muri ngaha mwese, muri iyi myaka 60 irangiye dushira mu ngiro imigambi yo gufashanya hagati y'Uburundi na OMS, abahinga mu gisata c'amagara y'abantu barakarihijwe ubwenge, turaroswa ibikoresho n'uburyo. Ibyo byose bikaba byafashijwe kugira ngo abenegihugu bagire amagara meza. Kukaba nkako muri iyi myaka irangiye ishyirahamwe OMS ribaye imbanza guseruka mu kurwanya indwara z'ibiza. Reka tuvuge gusa ibiza bya kolera, Ebola n'ikiza gihitiye cya coronavirus. Muri ibyo bihe bigoye hose ishyirahamwe OMS ryarerekanye ubutwari bwo gushyira ingufu hamwe n'abo bose bafise ubushobozi n'abafise uburyo bose
kugira ngo mu maguru masha ibihugu vyacu bifashwe mu kuronswa abahinga, ibikoresho vya nkenerwa hamwe n'imiti. Turashimishwa kandi ko ibihugu vyo kw'isi vyateye intambwe zigaragara mu kurwanya izo ndwara z'ibiza. Icifuzo cacu ni uko gufashanya vyobandanya hagati y'Uburundi na OMS bitere bija imbere cyane, kugira ngo tubandanye igitigiri c'abantu basenzikazwa canke bahitanwa n'indwara ya malariya n'ikiza, kugira ngo tugabanye igitigiri c'abantu basenzikazwa canke bahitanwa n'izo ndwara za malariya n'ikiza ca sida. Dushigikire ibikorwa bifasha kugabanya impfu z'abavyeyi ndetse n'abana, na cane cane murazi ko hariho abavyeyi bapfa bariko batanga ubuzima, muca mwumva barimo. No gushigikira imigambi yose yo kurwanya indwara zitandukira ndetse n'izandukira. Kubitwerekeye, turazi neza ko ishirahamwe OMS ritazohengeshanya gushigikira leta y'u Burundi mu mugambi wayo wo guteza imbere amagara y'abantu uva ku 2021 gushika 2027, nawo ukaba ukomoka ku mugambi w'igihugu w'iterambere uva ku mwaka w'2018 gushika ku mwaka w'2027. Natwe turiyemeje ko tutazokwigera tuhengeshanya kubanguka muri ico cose gituma amagara y'abantu amererwa neza, kandi ntitworeka no kwemerera ishirahamwe OMS ndetse n'abandi bose bashaka ko amagara y'abenegihugu amererwa neza. Tuzoguma tubashigikira twivuye inyuma. Mu kurangiza rino jambo, nagira nsubire gushimira mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa, ibikorwa bidasanzwe, ibikorwa by'umunezero. Icifuzo cacu ni uko isabukuru yoba itara rimurikira igihugu cacu mu iterambere rirama, iterambere rivuye ku magara meza. Ndasubira kwifuriza isabukuru nziza kuri OMS n'isabukuru nziza no ku Burundi. Nihahangame imigenderanire myiza kuri Burundi na OMS. Imana ibahezagire, murakoze.